kuri uretse avuga tumuheze utuntu tubiri urabona ko ari mu masana twirine uko tuntu tubiri ntutunguwe kwariko duhagamo inyenyeri ndwi utubike muri kiwati tumukomera amashi cyane abakurikirana bo rero deje tuca tumuha uburenganzira bwo guhereza abarusha ipete bari ku nyenyeri ya gatandatu muri abo rero bahabwa ayo mapete reka tuzane microphone ariko ni mu mwongera amashi n'ukuri umushimirize neza yarakoze bikomeye cyane bapfusha oya nibihangane kuko ugutanze muri sosiyete abagutanze macigiye na cyane cyane ni winshi uno munsi asumba uzokwinjira ejo niko bimeze bitanze uko nyene umukomere yandi mashire amashi menshi cyane zitera murakoze cyane rero hariho abantu batubwiye ngo batandatu bageze ku nyenyeri ya gatandatu muri uno mwaka ni bane badondagure uwo batangaye baca bamukomera amashi abanje gushika hariya hari umutama bita Fataki Jumaine ntiyaje ariko yicunguje uwamusomeye cyane anyaruka komera amashi Fataki rero agira habwe agashimwe gakomeye ni katoroshe cyane ndetse bamuhaye teremusi ikomeye cyane ijamwo amazi utubwa naho yari ntahamba aca ahinduka umusarara kandi ugaca ukomera Nizigimana Godasi yaba yaserukiye rero ntaje ushimwe bwiwe ndazi neza ko buri hano byuzura donasiye nawe yafatiriwe n'uwitwa Mukunzi Antoine aba rero bari ku nyenyeri ya gatandatu mu minsi iza muzokumva uwo nawe akaba ahawe icyo bita Shanete iyo Shanete ni ka kantu umuntu ashaka kwambara akazamuginga imishwara ni radiation négative resistant neza cyane ukambaye rero kuva mu gitondo ushobora ubukomeye tane murakoze abo rero bane bambere duhereyeko ariko kandi hariho n'abandi turacabandanya twe dusaba uwo mugwi wa mbere bace bavyagira hama tuje ku mugwi ugira kabiri ariko umugwi niwo waguma ngaho muri green world ukuruta niwo akubegera nyakubahwa deje yogumayo ariko abo nabo baca baheza barumuna babo bafite inyenyeri ya gatanu ni bangahe mbere barumuna babo bari ku nyenyeri ya gatanu n'abantu 12 murumva yuko turiko turabandanya ariko imbere ko dushaka uwo mugwi rero ngenda gutangaza hari umugwi w'abantu watumire twari dufise no munsi twasanze baradutanze ngaha akaba ari ukazi k'abantu nk'abo muri Green World bashimika abadutanze ngaha umutumire muri Green World yitaze imbere y'abamutumiye tubona ko afise umwete mwinshi cyane muri abo ndabakubwira abambere nabonye madamu Dr. Rwajegera nawe ko yitwa izina ryiwe uyu yitwa madamu Grace n'ibitanga bitanga Grace nanjye namubonye ndagira numve ko wihenda ari kumwe n'umuhungu wiwe yamuherekeje yitwa Dr. David ariko niwe hari uwabatanze Minani Donatien uwo rero ni umurimyi wo ku Muzinda arimo umuceri ni umuntu avuye ku Muzinda gushika hano imbere yacu aho abantu babiri Minani itanga Grace Minani Donatien ni mushike hano babahe ubushimwe kabisa bitanze cyane uwo mugwi w'abantu rero tubaronsa udushimwe imipira ya Green World yo kwambara Donasiano ukigenda ku Muzinda ubwira abantu y'umuceri yuko iyo fumbire ikora neza cyane bakomera amashi cyane abanabyo babirikeze inzo y'uko bazamba bagiye gusenga bazamba bagiye mu mirima bakomera amashi hanyuma tubandanye rero n'abamugwi ugira kabiri w'abari ku nyenyeri ya gatanu
turagisha formation nk'abatama bagenzi b'amugenzi bababwira canganda bapira akubita inoti y'ibihumbi 30 agaca baresulta mambo kwisha nambwira abantu ntibazi ibintu ukuntu bimeze babwira iyo mutama ni umunyamabanga ntegerezwa urwego rukundwa abacamanza murumva uno munsi mugabo murabona ko ari hano conseil supérieur de magistrature kwatuma mutama kuko tukaba kwigishura ibintu iyo mashini ipima ibintu byinshi cyane irapima ikabona n'akantu kose kari no mu musokoro cyane cyane babavye mukorana ubahamagara iwawe kandi ukabaha nimero ya consultation neza cyane banaripa franga iyo bayita kwatu imashini ipima ibintu bitandukanye muri bino bari kukoze neza baraguha ubushimwe ibyo nabonye ni uko twagize projection muri Kenya baratwambitse ibidari turaryoherwa cyane ego uwa kabiri ni umuntu witwa Ndayizeye Oda mutandukanye uwa Oda nawe yavuga ko ugakoresha tournevis n'abagomba tournevis iyo nayo iraturuna bikarega bikomeye kwatu nawe ari inyenyeri ya gatanu ucyumera kuri Mutama murabira Mutama hariya ashireka ikiganza gusa byose ubibonera amashini tubandanye uwa gatatu ni Niyonzima Janine ergo n'agatermos ako rero mutavuga mushyiramo amazi termos nawene yayihawe uwa gatanu ni Wasa Janet ntiyashoboye gushika nawene azoronka termos uwa gatandatu ni Manirumva Alain nawe ntiyashoboye gushika azohabwa termos uyu yitwa Sindaye Henova rero Mutama mwese namuzi abamashimesi cyane abari bakomeye mukaza uyu rero urabona yuko yaciye yitabira cyane ako gateremos Mutama karimo ibintu byinshi cyane mugashikire katuganuke nyuma y'imisi mike maze muri kinoti mugabo mugiye kubona n'ibindi biri imbere karibu cyane hanyuma murakura murabe karimo ivyumba karimo ahantu mushyira amazi umwanya amazi mumwa ajya asanzwe ameze neza ariko ayo muvumo si mugashyira muri rusange ameze neza umunani ni Gacoreke Nicola ibaguhe agasharete keza bakakwambike tuzoja muri Kenya tukambaye Aimable rero ko muzojana muri Etats-Unis turi kumwe naheruka yo mukazosubirayo ifo gusubirayo ego ndaguhe liste uyisome bahejeje kuko tutagusomera liste nawe ndaza kukubwira usoma uko ndamusomera ndamusoma nabi uzi gusoma none oya ntacyo uramuvuga sawa bakubwiye neza bapabika ariko tukibandanya ntibakumwumvira ntituraheza abona bari ku nyenyeri ya gatanu hakaba n'abari ku nyenyeri ya kane ariko bavuze ko hari umuntu ngire nanjye bafotoye ingo ngaha ndakwereka ivyo usoma mbere ko turaku okay hariho nimero 12 twa Nahimana na Deje uyu mugabo yarikunda ciyitanganiza twatamuzanye batwambike iyo nawe ntuzenye bakakwambike kugira ngo nubashika muhira bahabwe amakado yabo n'abinyenyeri ya gatanu ndabona bari hari imbere musitanteri yipanze neza n'inkofero ya sawa Kamariza Anne-Marie ari he Kamariza Anne-Marie yaje
uyu rero kubera ko ari umupfasoni mwiza tumuhaye kagajere k'abapfasoni kugira ngo ibintu bibandanye bisa neza. Nshimira Imana Jacqueline nawe shika hari imbere nawe aguha kajere kubera ko ugakoresheje na mutamara bwese n'ukuri. Bamuvumiragira Esperance. Bamuvumiragira Esperance hari umuntu yamuserukiye ubu bamuvumiragira akorera Igitega. N'umuntu ariko aratanga amaproduit ya green cyane akaba yaserukiye n'intumwa yiwe. Wewe rero tumuhaye fertilizer nini uciye umushira mama Pasteur umubwira uti muri green bagushimiye ku bikorwa byiza twakora Igitega ndazo twari ku Gitega abanyagitega barashimye ariyo bayita mu kirimiro fertilizer. Niragira Maria nihari baza kumuha detoxine. Niragira umuntu wenyine atakumushyikira nawe ahawe turu ya Chanel. Umutama kudakoresha ordinateur rwose rero kugira ngo umutama amasiriwe ntahabwa bangamirwa abandi batanu ujya babwira cyane namba yatanu ko kabijya ko muri green. Mbonye umugenzi Patrick n'uyu mugabo Maître yo yashitse. Mbonye umugenzi Patrick baza kumuheza fertilizer nini bamuhereze na lunette. Abanyarwanda amaso bagira dubli bakwera urakoze cyane kandi umuhamashi vraiment umuhamashi abantu bakora cyane nane size gahemu. Reka kubivugira wewe banzuro mwizawawe baguha ifumbire uzokoresha ibyo bagokora sho kwitwaza n'intuze no gutabira isi amayamaro nayo kugira ngo uri kurafasha mu manza n'umutero ubwoba turashye ubona naberewe uwo motora hama niragira Marie-Rose nihari Marie-Rose karibu bakohereze detoxine. Marie-Rose karibu umukomera amashi umutabara muragira aratangara ko wabikoze byane muganira byo korerasyo wapi ni mutahe yatanze kandi ndacituma tumushimiye ari kunyenyeri ya 4. Hanyuma niyo mpungane Evariste Aringa Rose wamwiza detoxine atuzoka bandike mu mirenge niba ari we cyangwa umutama yarushe acabyuka ari geregere amatoxine aba yasohotse. Uwitwa niyo mpungane Evariste Aringa Evariste uyu nawe nyine n'umunyamategeko bamuhereze pochette bamuhe na clear. Iyi clear ni imwe ifasha mu gusohora amatoxine. Iyo pochette nana kato kubika mu tuntu twiwe nyine twa hafi. Evariste iyo onye ushaka kuri muno munsi mw'ijoro araza kukugira ibintu byifasha. Niyo nzima Suavis aratangara ega bikorwa na systeme ni machine nibesha warakoze urahembwa. Niyo nzima Suavis twirigwaye nabimunyegeje nanse ko hava atanga gutelefona bamuhereza pochette bamuhe n'amarori. Urabona izuba ryasaza iyo iwawe hafi menye ibintu ari n'amarori ya green arafise icyo afasha cyane nk'abantu bavuga gukoresha mu mashini harimo antirete imeze neza cyane. Dr. David atabyumva cyane ko papa wawe yavuye amaso wariye ni ninahazwe mediatrice Butowa Kayanza uyu ni cyane umenye nita rwose umurimyi atarima ibitunguru mu Kayanza shabanze bina bikenjeje. Reka nongere ikintu nacongere vuga ndakivuge nyaragasa waye gufata umwana no kare umunetse ngo rero twabikirije matongo bamuha womenjen matongo twabikirije uwo n'umurimyi w'akarorero gose kandi womenga ntabyo ushobora
abanyagisagara bamenye mugabo we ararima agasanga ariko n'abakozi. Nimwe haje mediatrice amuhereze women chair bayimuhaye ruva ku busa Chantal honorable rihe ntiyaje yari yatubwiye ko afise urubanza no munsi mudatoa twamwegeye kandi agashimwe mu mubike bayanje urati ko nawe nyene akunda isuku hose. Nkurunziza Aniseti yaje Nkurunziza Aniseti bamumpere fertiliza n'amarori bamuhereze fertiliza ntoyi petit hariho n'ininya na ntoyi bamuha amarori na fertiliza ntoyi Niseti ndushaka gufotora mu bwoko ntabona twenga amen merci turabandanya n'umugwi wundi wo gushimira aba bari duhereje abari ku nyenyeri ya 4 n'abari ku nyenyeri ya 3 bariko barakora cyane bikagaragara muri system. Tugere ku mugwi wanyuma w'abantu bakoze neza aba rero bagakora cyane muri bwa buryo bwo kwitangira abandi kwigisha cyane bagatanyigisha. Murumva hariho kwinjira muri society hakaba no kwigisha abantu bakabandanya baza kugira ngo kuko umuntu agiye kuri society aravuga ati ndungitswe na kanaka urupapuro rwase guhindukira bararuhindukije hari umuntu yari inyuma akubwire ntacyo ari kubona mushanyanita onyamuraberewe niyo mpamvu yitwanda abashaka kwanda rero abanyuko linette bamuheza linette baca baguhereza nawe n'agashare oya bamuhereza naguze Colgate uyu yitwa Adelaide uyu rero share karibu cyane hariya iburyo ikibanza cyawe kiriho amakaye n'agashimwe kawe ngira ngo bakagushikirize kumanga bagushikiriza agashimwe kawe fertiliza igushikire naga thermos wala ego fertiliza naga thermos hanyuma umenye ko mukama wa docteur yarose akantu kazima consultation 30,000 wala abo rero abo n'abantu baryohera cyane imyaka bamaze n'ukuntu bagira agafoto murana ko biryoshe urakoze. Uyu mugwi rero tugiye ko n'umugwi w'abantu bariko barigisha cyane inyigisho za video kugira ngo namwe mubandanye mwigisha. Hariho uwitwa Hakizimana Bonfils ntiyashoboye gushika. Uyu ni umuntu ariko arigisha cyane agenda no muri vira kigisha inyigisho za societe grenouille. Twebwe twindiriye iki? Hanyuma ugira kabiri yitwa Ndayisaba Jean Claude hagati aho Bonfils mubikire fertiliza niniya uwitwa Ndayisaba Jean Claude nawe ntiyaje yaserukiwe ego Ndayisaba Jean Claude mumuhe ikintu bita big power mumuhe big power kabisa nuko ababwiye big power ego kabisa kiwe kubusa bamuhe big power ego ujya umufasha wiwe umufasha wiwe yitwa Jean Claude Ndayisaba najya niwayitwaye oya ntaco ujye yamuserukiye nta ngorane umutama bita Byuzura Donasi aragwaye ariko azokira. Uwundi twayimuhaye umwe yitwa Ndayishimiye Adelaide bamuhaye petit fertiliza n'agatemusi. Hanyuma hari undi muntu tugaruka ko yitwa Ndayizeye Oda turamugaruka ko cyane umuvyeyi ari mu baronka kandi agashimwe k'inyigisho kuko aho yica urimi na wene icyo twamusaba ako kantu
ucugenda muri amashurwe yo mu rugo muri gazo ushiremo kugira ngo urabereze ibita uzoza uravuga abantu baje kuramutsa kubera ibyo wakoze. Ego aha kabisa ari umuntu yitekereje rero baza musihanye ababona nte ima mu bantu bavuye mu Kayanza urazi bo batatu cyane bane. Jewe uwo namenye ni umutegetsi umwubahwa umuhanuzi wa buramatari niba ntihenze sindamuvugizi ivuga bitari oya somano utajeje ndabaza nande namubona nte komeza dusabe justice ntabyaguruke cyane rero akaba muri bino bintu yaserukiye buramatari ntara ya Kayanza akongera kandi abakiserukira aho gashimwa rose sakabura amatari weya nakiwiwe yarakoze birashimwe bamuhete toksa umuhete toksa uyu mupfasoni nambabane namuvuge ko turazinanye yahora ari umusanire wa komine mu Rutari mu ntara ya Kayanza n'umusi n'umuhanuzi wa buramatari ajejwe mu butunzi finance. Ego ujya mupfasoni jewe arantera inzigo kandi n'ishavu n'amabara geranda shirako geranda mwaka batanu n'iribi. Uno munsi inyenyeri ageze ko sinoyivuga nta mezi arenga 6 aramara muri Green Web mugabo uno munsi amaze gushira abantu muri sosiyete barenga 100 wenyine amaze kwigisha barenga 100. Uno munsi uku kwezi ndabivuga siniko peke azohembwa hagati y'ibihumbi 700 no miliyoni buri kwezi yamahembwa amafaranga hagati y'ibihumbi 700 no miliyoni muri sosiyete umasino bigumiza uzosaba igipolisi kigushikane mugira nkareba kwaka nayo wawe kandi ari ku biro utugenda bayakuha direct. Ego umwana shimeshi Justine barakoze cyane kandi no kudutera iteka bamwongeye n'aka bakita kabuga okay voilà ego mu bandi bahanuzi bazokugirira ishari ucujoga kitu mukri oya ni ngombwa mpamvu kwisha igituma abishobora ikindi ndamuzi ko kera sintazi ko ndabizi yahora ari umumoniteur babita moniteur amagronome nukuvuga kontoro ugenda mu banyagihugu ashitse abigisha bakumva neza mbese iyo mpamvu Kayanza yarasubira yagisha n'umwana apana cyane cyane mu Ruta iyi komine bita mu Ruta ni ya mbere kwimbura ibiraya mu gihugu cyose ndavyibaza. hanyuma rero no ku bantu baje ngaho batarakora ibikorwa ari hano atwakirira abantu kuri biro akora bya bikorwa byose muhagarara hano imbere ngaha hagarara hano imbere mbere ingobano ndabakwezi batakiye umusoro zatira cyane umusoro hanyuma ko afise ishobora inkumi z'ibiganza zimbaza ngo babahere shoferi ari hehe shoferi ihari oya ni munyaruke abakozi babiri we nani mwiyizi oya asanzwe ari muremure negereye ni muremure cyane muremure rwose yegera imbere kugira ngo aboneke ashoboye gutwenga iyo ni ekipe idufasha ku biro igihe cyose ugiye kuri Green Road guhera isaha imwe n'inusu z'igitondo gushika hafi saa 2 z'ijoro baba bari kwakira. Ndabona duserukira hariya mu ntara ya Ngozi umupastori Odeta, ndabona duserukira hariya mu ntara ya Rumonge, ndabona duserukira mu ntara ya Kayanza, hari undi nibari wabwe mu ntara, hari undi nibari amashimesh Green Road Green Road nibaza ko mwabonye ko harimo umukozi umwe yabuze umupira, abakozi babiri we ariko umwe agomba no umupira mu kanya baragikoze. Hariho rero uwundi mukozi umwe yabuze umupira, yabuze ibintu byose kandi atambaye umupira sore kabisa. Turabakeje kandi no kuri biranezeye
kubona umuyobozi n'abakozi bameze gutya. Aba rero nibo bafite administration kabisa. None kirinde kumenga nari. Yego. Ifoto rero muri kumwe n'umuyobozi. Zaki hajyamanye ubushimwe butatu. Uganda kubona abamenyesha ibindi bose nta gushakura. Umuntu wese ashima umwanya wiwe. Radio television turakunda cyane.